haca hakurikira Pamela Mubeza, hama inyuma ya Pamela harakurikira Jolie Neza. Bumva sinza gusaba kuvyibuka, muze muragira kivukire avuge, hakurikire Pamela, harakurikira Jolie Neza, hakurikire Ndoricima hamwe na Elisha, nimba ari Elisha ntimubikurikije uko vyagenze. Mfasha vraiment, navuze ko nari nasamaye gatoya. Vyagenze gute ga nshuti yacu? Tire yadugije ukuboko imbere yanje, yadugije ukuboko inyuma yanje, Pamela yadugije ukuboko inyuma yanje. Komeza monsieur. Okay, ni Ndoricima? Ego, nije ndiko ndavuga. Okay, Ndoricima avuga, haca hakurikira Kivuyitire hama Pamela. Ego, murakoze. Jewe ico nashaka kuvuga, naravye numvirije ibiyago, et j'apprécie beaucoup. Tout d'abord ndaramukije abari ngaha, nibwo bwa mbere mfashe ijambo, hanyuma numvirije ivyavuzwe na Bonfils, cane na Nkwakuzi, bavuza des situations, baravuga amazina, ariko jewe naravye ijambo ry'umutwe rivuga ati hagati ya leta y'u Burundi na leta Tabara n'indavuga ukuri. Ikintu ca mbere ngomba kuvuga, moi personnellement j'ai le sentiment yuko ata numwe avugisha ukuri. Leta y'u Burundi sindayigaruka ko cane, ivuga ivyishaka, ivuga ibi skill arrange. Hanyuma leta Tabara je hari ikibazo nama mbaza, au-delà y'ama information baduhaye kandi ndayashimye gose, muga leta Tabara ikintu nagomba kubaza sinzi n'uwo mbaza uwo ari we, kuko Nkwakuzi yavuze ko atari muri leta Tabara, yavuze ko na MSD atarimwo, numva ntawe dufise tubaza. Mugabo nk'ikiyago ico je mfise mbaza niki, leta Tabara ninda yitwara, turetse umuvugizi batubwiye yitwa Patrick Nahimana umengo, uwo n'umuvugizi mugasi wa yitwara. None leta Tabara no munsi twoyita ingabo zitagira umutware. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, leta Tabara je narinze ko yavutse muri 2014 ca 2015. Hari uwo Reynold nibaza ko yavuze ati yoba yavutse muri 2011. Novuga ko yabimaze imyaka 13 ata muntu numwe arashobora kuvuga ngo je ndayitwara. Havuzwe izina rya Sinduhije Alex, we watwara MSD, uno munsi atemera ko atwara leta Tabara. Abivuze ntitumuhaririza, mugabo en même temps turamaze kuronka abantu baza kutubwira ati ni mu contribue ku rugamba ruriko ruraba rugirwa na leta Tabara, ati ni Sinduhije yadutumye. Abo bantu ntabo mvuga bien évidemment, mugabo turamaze kubaronka abantu bagushikira personnellement, umuntu mukarabana mu maso akabigusigurira. None abo bantu baza kuvuga en privé, mugabo bigere oui Ndoricima, sinzi ko ifoto mbona kuri profile ari wewe, mbona ni jewe cyane. Ego, mbona ngo umuntu w'umushingana uzi uravugisha ukuri. Umuntu yarakwegereye akubwira ati no contribue muri leta Tabara, none leta Tabara ninda yitwara. Uwo muntu acambwira ati ni Sinduhije. Ni none ko twagiye mu kiganiro Sinduhije arabihakana, atoya bijura bizi ni vya communication. Hari ico nagomba gushika ko afete, kandi je le confirme, hari abantu babimbari, ntabo mvuga mugari abantu babimbari. Rero ico nagomba gushika ko niki, c'est comme si leta Tabara iri kwiragwana. Mwavuze muti yo bikorana na CNDD-FDD upa, ivyo ntavyo sindabakondana, kuko urumva aussi longtemps tudafise des faits. Mwavuze vraiment, mwavuze des faits bishobora gukonfirma yuko bakorana na CNDD-FDD, mugabo je bigenda vyita gukunda inda. Ivyo abakopera n'abandi muri Kongo, sinzi deje ico leta Tabara iri kwirakora muri Kongo, kuko iri sanse kuri kurwanya igisoda c'u Burundi. Abavuga ngo igisoda c'u Burundi kiri muri Kongo parce que ngo no kuri buye caragiyeyo, c'est une autre histoire. Mugabo jewe ico ndiko mvuga nti uno munsi ni ibintu vyo gukunda inda n'abantu barekorta amahera swadiza ko bareko kugwanira abarundi. Twamaze umwanya munini turiko tuvuga ivyo muri Kongo. Ni kubera iki turiko tuvuga ko ingwano y'u Burundi iri kwibamene muri Kongo hagati ya leta Tabara, abanyamurenge ya Kutumba, ibiki? Murumva l'absurdité de la chose. Turiko tuvuga igisoda c'u Burundi na leta Tabara, muga turiko tuvuga ko le combat se mène au Congo. Ni kuvuga ngo leta Tabara no munsi iratubesha gose cane, iratubesha
ntiri kwigwanira uwitwa Nkwakuzi yamye aravuga ngo abana b'u Burundi. Aha muri aba bantu bari ngaha nta bana b'u Burundi barimo. Abo bana b'u Burundi avuga nabahe? Nabo yavyaye, nabo Red Tabara yavyaye, abana b'u Burundi n'abarundi ni miliyoni 13. Nta numwe avamwo. Harimwo babi, harimwo beza, hari abakora ivyiza, harimwo abakora ibibi. Mugabo ntiyagira umuntu azokwiha le droit yo kuvuga ngo abana b'u Burundi. Nta iyo Red Tabara iravuga ati twebwe turabana twagiye hamwe turiko turagwanira muri Congo pour des raisons zitwerekeye. Hari uwavuze ngo ils ont le droit ngo de mener le combat ngo dans le pays qu'ils veulent. Mugabo contre quoi? C'est ça la question à se poser. Contre quoi? Bagwana urumva barashaka kugwanira imbombo cyangwa kugwanira ibindi. Mugabo uno munsi ntibazosubire kuvuga ngo abana b'u Burundi bazogata abana ba Red Tabara bariko bagwanira Red Tabara. Muga ntibariko bagwanira jewe, ntibariko bagwanira abana banje, ntibariko bagwanira abana ba Jo Philbert canke abana ba Rinaldo canke abasinda umuja canke ndiko mvuga ingene ndiko ndabibona kuri ekra. Nukuvuga ngo nico gituma umuntu yakubwiye ari amatanganse wewe ubona ko bitakuraba. C'est normal urafise ibindi bintu wewe uba wemera. Ariko Red Tabara ubwo n'abarundi turemeranya ko ari abarundi. Yego mugabo ivyo byo kuvuga ngo abana b'u Burundi bavuye hasi none sasa b'abarundi none nico miliyoni bariko barabavuga cyangwa bajya abantu ba Union Européenne baje kugira ndayishimiye kunyenterompa navyo biza gushikako naco biza gushikako. Senyamwiza reka abaze ikibazo wanashima imbere yuko ijambo wundi muntu urabanza wishure nta kibazo. We powa ahubwo gume hafi ntugende kuko yari Nkwakuzi nibaza ko yari Nkwakuzi. Ni Nkwakuzi, yego ni Nkwakuzi. Nkwakuzi nariko ndamubwira nti kuvuga ngo ahubwo mukwiye gutahura abana b'u Burundi bavuye hasi. Abana b'u Burundi bose bafise ingene bava hasi. Harabava hasi baja kw'ishuri, harabava hasi baja gukora, harabava hasi baja gukora ibindi bintu. Uwavuye hasi agafata ibigwanisho biramuraba. Mugabo ikibazo ni kimwe, ntazovuge ngo ariko agwanira abarundi bose. Aravuga ati je ndiko ngwana na Yakutumba, cyane ndiko ngwana n'abanyamurenge, cyane ndiko ngwana na CNDD-FDD, les acquaintances. Ivyo birabaraba, abo bagwana, abo bakundana, abo bankana birabaraba. Mugabo ne prenez pas en otage le nom y'abantu bita Barundi. Murakoze. Okay, sawa. Nkwakuzi urafise icumu uvuga ko canke nta majambo mvuga menshi, ariko ngaha turemeranya yuko Red Tabara n'abarundi ivyo birakwiye vyonyene. Kuba atabemera n'uburenganzira bwiwe. Murakoze. Kandi bagwanira bavuga etat de droit y'u Burundi nico baharanira. Rero kuba atavyemera etat de droit Red Tabara siyo yemvase. Etat de droit yariho imbere yuko Red Tabara ivuka, izobaho inyuma yuko naco muco baharanira kirimwo. Kandi n'abarundi nico twebwe bameze nk'abandi nta ngorane kazimara abarundi. Sawa. Okay. Sawa. Kivuitire ijambo ni gwa hama kubite mubangura urabona ko afise ibibazo ari benshi vraiment muvuge nk'abakiri bato nyene uravyumvuna. Okay, nani ntabwo ndibuze kuvuga menshi. En fait nashaka ndibaza ni Bonfils yagiye kuko undi usigaye numva karemanga ko yatwishe akavuga ko twarabishe ngo mwakoranye ngo na pouvoir y'abarundi, twafashe bashiki wanyu ku nguvu kubera ko ngo mwakoranye n'imbonera kure, twatwikiye bene wanyu mu mazu ngo kubera ko mwakoranye musaraba yakoranye. Kivuitire. Yes. Kivuitire mbabarire gatoya. Ubanze nimba bitari na ngombwa wido naho utavuga amazina mugabo uvuge uri kuvuga nkande kubera ko hari abantu bataragiye uje batari batoko. Bonfils yabimbwiye byari byananiye kukuduza franchement nenze kwatsa laptop nako na Renaud. Ndashaka kubanze wivuge uri kuvuga nkande. Urakoze. En fait ndibaza abantu bose nganti bidondoye, ariko je suis congolais kabamva muri communauté y'abanyamurenge. Kandi aho Red Tabara iri c'est la terre de mes ancêtres. Ndibaza birahagije. Kandi depuis 2017 j'ai été impliqué muri ivyo bitero Red Tabara yakoze, ndabizi neza ivyo ngiye kuvuga. Ndibaza nta kindi, nta muntu seruke ngaha ngiye kuvuga nk'umuturage. Oya biratahuritse. Urakoze cyane. Ngiye kuvuga nk'umuturage qui est victime w'ibitero vya Red Tabara, fitse abavandimwe bishwe n'iyo Red Tabara. Nta muntu ngiye guserukira gusijwi
y'abari abantu bishwe na Red Tabara ndibaza. Umuntu Yego. araje isi aho igeze ni ikibazo. Umuntu araje aratubwiye twarabishe ngo kubera ko Nyamusaraba ngo ari mu Kamenge twatwitse bene wanyu mu mazu kubera ko Nyamusaraba ngo akorana na pouvoir du Burundi. Abakeya batama b'imyaka 80 batazi na Nyamusaraba twarabishe ngo kubera ko Nyamusaraba yakoranye alliance. Nashaka kwibuka ko 2015 Nyamusaraba yakorana alliance na Alexis Nduhije. 2015 Red Tabara ikajya mu Rurambo. Vous êtes donc Nyamusaraba n'umuhari wanyu wa kera. 2015 mwarakoranye kandi neza, mwaramuhemba yari umukozi wanyu kandi Nyamusaraba si representant w'abanyamurenge. Nyamusaraba si representant w'abajya abagore b'abaturage b'abacultivateurs b'abaelevere hadi. Business akora ziwo muraziranye kuko n'umuanciali wanyu. Ukavuga ko ngo mwishe abantu mwatwitse imihana abatama. Je grand-mère wanje bamutwikiye mu nzu aba Red Tabara. Hari muri 2020 ahantu bita ku Muramza ni muri groupement yo mu Bijombo muri territoire ya Uvira. Izombriye ma grand-mère mu nzu baramutwika amaruka ambwira ngo bamutwitse ngo kubera ko ngo Nyamusaraba. Urumva ivyo bintu hasigeze birababaje ariko nta kundi. Ico no kubwira ko nuko murabesha abarundi nta etat de droit mwamugwanjira. Sinzi ukuntu ushaka kuvuga ngo ko muragwana etat de droit mwamwitwikira abandi bantu mu mazu. Mudasangiye igihugu ntaco mupfa umutamo w'imyaka 80 atazi no gusoma no kwandika ngo uraje uramwice ngo kubera ko Nyamusaraba yakoranye alliance ngo n'abarundi. Alors que Nyamusaraba yari anciali wanyu mwaramukoresheje et puis ibyo mwapfuye uwo mutama ntabizi niyo mwatwaye inka ariko avec toute la fierté twarabishe isigeze habi. Ikindi nashaka kubwira ni ndibaza ari Bonfils niwe nashaka kubaza kubera ko ubundi urumva ko yemanze ko yatwishe ntaco no mubaza. Bonfils yavuze ko eka ndebe nanahanditse ahantu Bonfils yavuze ko ngo ntaho yabonye ko ngo Red Tabara ngo yisha abantu kubera ko atabonye abapfuye. Binyibukije ijambo umuntu yitwa Bagosora il était à la tête y'abantu bakoze genocide mu Rwanda contre les Tutsi. Baramubajije question par rapport à genocide aravuga ngo amenez-moi ngo c'est mort Tutsi. Ni nk'iryo jambo Bonfils yavuze amenez-moi c'est mort Banyamurenge bishwe na Red Tabara. Birababaje kumva ko journaliste ndabizi ko abizi kuvuga ko abonye Abanyamurenge bishwe na Red Tabara. Nashaka kumuheza inani gitero kibabaje Red Tabara yagabya ku 2021 qui a détruit toute la village na gitero bafashemwo abagore 12 n'abana. Ni video ndibaza iri hano muri commentaire ni video na barabatwara ariko baza kugaruka ku bw'amahirwe kandi mu negotiation hakozwe n'uwo Sindwije byamugeze ariko karaza kubabesha ngo Sindwije mukuru wa Red Tabara. Sindwije ari donc yikura responsabilité yuko azivyo amahano Red Tabara akuye muri Kongo kugira ingiko kazozomukurikirane hakabazobazwe ivyo Red Tabara yakoze nivyo Sindwije ahunga kuvuga ko atemanga ko ari umuyobozi wa Red Tabara nivyo ahunga biravyaha Red Tabara yakoreye muri Kongo. Kivuyitira Yes. umbabarire kuguciramwo kandi vraiment mbanje kuguhoza ndaguha pore urumva ko namwe mwahuye n'ibitoroshe ndabahojeje mugabo ndashaka kukubaza ngaha anyi imigwi myinshi iri muri Kongo bavuga ko yababa majana mwebwe mumenya gute ko ari Red Tabara yabikoze? Muri Kongo harimo plus de 160 groupes armés ntabwo ara ni ma plus de 260 groupes armés ni muri Kongo muri Sud Kivu ni menshi harimo ama groupe armés y'ababembe guhera 2015 amagrupe y'ababembe hariho babitangwa na bose bigrupe aba Maimai ya Kutumba, Maimai Mtetezi, Maimai Gashumba, Maimai Mushombe yishwe na Red Tabara niyo ari Maimai w'abapfurero, Maimai Biroze Bishambuke. Abo bose bari kumwe na Red Tabara. Bari ahantu edikota za Red Tabara zari ahantu ngo mu masango no ni Marimbi ni imihana y'abapfurero. Donc abo Maimai bose bari representa abapfurero nibo bakoranaga na Red Tabara. Nibo borganiza avec la soutien de l'État des FARDC nibo borganiza ibitero kubigaba ku Banyamurenge. Red Tabara ngo Red Tabara bavuga ururimi twumva bavuga ikirundi kubzombo turabumva ko ari Red Tabara. Aba Maimai bakorana ce sont nos voisins n'abantu tw'abanyaka n'imyaka baravuga na Red Tabara baje muba bagwana hariyo mouvement de défense y'Abanyamurenge batwigwanira
hariho abantu ba Redita baradufata Jasine reka mbivuge hariho n'umajoro wa Redita baratwara mufashe yitwa Eric ni majoro Eric ife 4 hariya mu twebwe twica imbohe twigwana yaramufashira mufite ntabwo twica abantu bafunzwe ni nkuko no munsi ejo bundi FARDC yagaze igitero ku baturage b'abanyamurenge umumajoro wa Kigabza twaramufashe no munsi bamutanze muri FARDC ni kimwe n'abo ba Redita bamwe barafata muri abo bavandimwe bacu bafashwe b'abavyeyi n'abamama kuvuga Redita bari baduheze amanegociation yageze no muri Monis kuvuga ibatange wumve ko Redita bara ntawo yibeshera kandi bavuga n'ikirundi ntibavugige ururimi rugoye bamwe bari barakoranye n'umusara ego none uri kuravuga ko ngo abo mufashe mwebwe mutabica mu bagira imbohe ni mwebwe bande haje abanyamurenge bafite muvuma bita ngo twigwaneho ni muvuma de defense wumvise ko ihagarariwe na makanika okay iyo makanika niyo yashatse kubeshera ngo yaciye mu Burundi umva nkubwiye abasore bose b'abanyamurenge batashe baja gutabara baciye mu bihugu byose mu Burundi hariyo plus de 10,000 hariyo 5 cas de réfugiés z'abanyamurenge z'abakongomani bose umwarimu w'abasore b'abanyamurenge barataha bakaja gutabara kimwe nuko bari mu Rwanda kimwe nuko bari mu Buganda baraja gutabara kimwe n'abari abasore bo mu M23 bava mu makambi bakaja gutabara sinzi ko umuntu azova mu ikambi cyangwa akava avuye muri Kenya akasha gutabara kubera ko i Burundi ni hafi ni wacu aci Burundi ngo azobakoranye ngo na leta y'u Burundi ngo bice bitanga pretext yuko umuje gutera abanyamurenge abatama n'abatamakazi ni cyashatse ni pretext yashatse kumva ko mu makanika ngo aci Burundi ngo nico gituma kwishe bene wabo makanika ni ukuri uwo muhari w'abanyamurenge witwa twigwaneho nakwishe ndibaza Kivuyitire wagiye wahejeje nari nkwishuye rero nashaka kwibutsa ko ibyiza nuko bodufasha nta kibazo dufitanye n'abarundi bogenda bakagwanira mu rukoko harimo hamukibira irale fore bakagwana lite zabo je m'enfou sinshaka kuzinjiramwo ariko ico nobwira abarundi nta etat de droit baharanira bavusha ubuzima bw'inzira karengane muri Kongo rw'abantu badasangiye ikintu na kimwe nta etat de droit muharanira kumurabesha aba mayimayi mwumva wazalendo babaye wazalendo bajya mubona bica abantu bakabajya ku ma video nibo bakorana na Redita bara nabunyina ahantu Redita bariri ntiri ku mupaka n'u Burundi iri kure mu ishyamba n'u Burundi ibyo bababesha ngo iri ku mupaka w'u Burundi c'est fond barabirkwanye bari kure cyane en fait bakora alliance n'abamayimayi amayimayi bamwe bagugwa na leta y'u Burundi barahunga bava kure urumva rero ibi baza kugara babesha ndi bari ku mupaka n'u Burundi nta etat droit muharanira mwica inzira karengane bro ikibabaje no kuza kabyemanga twarabishe ariko nta kundi twege tuzakomeza twigwaneho turakomeje kandi ico twizeye nuko ari muhira on n'a pas de nation tuzakomeza tuwagwanire n'ama alliance bunyine yayorganiza kugira ituderasine à cause de notre faciès nazo tuzagwana nazo tuzazitsina kuko twatsinze Redita bara kabisa niko niyo nsigura yatwigwaneho kandi tuzabona amahoro n'abarundi bazoyabona nta mpamvu yo kwicana inzira karengane uko yo bisa kose yaba umurundi yaba umunyarwanda yaba umukongomani amaraso y'inzira karengane ni mabi namwe ndibaza nta kundi justice izobageraho ni acte de génocide n'imyaka 60 umuntu aramukurikirana yarakoze biriya bikorwa bimeze nka biriya Redita bara yakoze okay Kivu uze kuguma hafi nk'igihe wagira ushaka kukubaza ikibazo ninavuze ko hacakurikira Pamela sinzi ko ukiri hafi inyuma yawe harakurikira chanteur kwa sinzi ego Pame kubitubangura yego amahoro cyane ego bwakeye iki kiganiro ni ciza cyane kuko urabona ko ahanini ngaha muri abari barumviriza n'abarundi mugabo turafise n'ababanyi abanyamurenge donc abo mu gihugu ca Kongo jewe rero mfise ikibazo ndabizi ko atawe uriko aragisha kuko ntawe uriko aravugira Redita bara ari ngaha ntawe uriko aravugira MSD ari ngaha donc jewe ikibazo rero ngira mbaze donne-moi une seconde urabuze aho wacanditse Gapame ego muranyumva ego donc nayo kuvuga ni ikibazo canje rero nagira mbaze ndazi ko atawugira mpe inyishu tout de suite kuko nta muvugizi nkuko meje kubivuga wa Redita bara ari ngaha nta muvugizi wa MSD ari ngaha nta muvugizi wa M23 ari ngaha ariko ndazi ko baraza kuvyumva uko bimeze kose ikibazo rero dufise nk'umurundi je ni activité droit de la personne mugabo reka mvuge nk'umurundi wari we wese gushika uno munsi jewe nk'umurundi sintahura ingene ingwano ya Redita bara
ibera muri Kongo kandi bariko bagwanira Uburundi. Sinzi ko hari umuntu n'umwe ico kintu ashobora kugitahura. Hama ica kabiri benshi bakibajije mbwa malheureusement kuko dafise umuntu atwishura reka tukivuge peut-être baravyumva iyo audio bazoyumvira izi espèce ziba ziri enregistré ashobora kuvyumviriza ngira bazoza baduha inyishu. Iyo Tabara ipiki n'abanyamurenge abanyamurenge bafise ingwano yabo yuko birukanwa muri Kongo bakaba bashaka gusubira no kugaruka kuba iwabo. Iyo Tabara ivuga yuko uko tuhora tuvyumva duhora tubona amatangazo kuri Twitter duhora tubona yafise n'umuvugizi bavuga bati bateye bagize gute none igwanira muri Kongo kuko itaza kugwanira mu Burundi haheze imyaka ingahe iriko iragwana yega biri complique biratugora gutahura twebwe nka tutazi igisirikare muga ntitukompe n'ingene abo bantu twumva ngo bicanye bisha abanyamurenge bagize gute abanyamurenge babagize iki bifitiye ingwano zabo nibabareke bigwanire hariya mbere no kugwanira muri Kongo déjà c'est absurde numva twumva nk'abarundi tuvuga tuti boza bakagwanira i Burundi bakagwanya ubwo butegetsi avuga ko bagwanya hanyuma tukagerageza no gushaka kumva ati none nibihuha canke nivyo nimba vy'ukuri baragiye kwica abanyamurenge bodusigurira tukamenya basuti babahoye iki nta raison nimwe hari yo kwica umuntu nta ihari tweje shigikiye ingwano mugabo tukamenya ico bahora none ikindi naco twumvise havuga ibintu vy'ibitero vyinshi vyabereye i Burundi hama menga leta barayavyemanze nimba ntihenze mu nkosore nimba nihenze ndibaza ko yavyemanze nimba yaravyemanze donc turashobora kuzomenya abasuda b'abarundi basize ubuzima kuko nje nibaza ko vyoroshe kumenya ati abantu barapfiriye ngaha bishwe na banaka bapfuye ubunye tukabimenya basi tukumva tuti ngira ngo bahavuye barikosora baraza kugwanira i Burundi bakareka kugwanira iyo muri Kongo tutazi ico bariko baragwanira icarico hanyuma ikindi naco excusez-moi ikindi naco turazi yuko twumvise yuko abantu iyo migwi yose iriko iraza igwanya ubutegetsi bw'i Burundi yasiciri kwiragwanya ivuga ati gutwara nabi kwica abantu babahora ubusa guhohotera abantu kwiba kubesha konona ibintu vy'abantu none iyo ugwanyije abantu ugacukura la même chose uba donc uteganya gushika kuki si uvuga uti abantu ndabagwanya kubera ibi mu ugacukura exactement la même chose wumva uri kugwanira iki en réalité jewe vraiment pour terminer kuko hariho abantu bashatse kuvuga ikibazo mfise nibaza ko abantu bose bari ngaha bagifise baguma bibaza bati iyo je m'excuse yo ndikunda confondre MS na leta Tabara ku makuru ya kera abantu baba bibaza ati numugumwe mugabo uko turiko turavyumva ngaha twumva ari imigwi ibiri canke abantu babiri batandukanye ngira userukira MS abitubwire uko nimba twara umugambwe umugambwe w'abarundi yoshobora kuza gutanga umuco kuri abo barundi ariko aragwanira nimba niyo leta Tabara igwanira abarundi nayo niyashobora kuza igatanga umuco igituma igwanira muri Kongo aho kugwanira i Burundi hanyuma bakaduhinyisha basi tumenye aba bantu tumenye duhanganye n'abana numvise ibintu byinshi bivugwa ngaha abantu bavuga ibintu biteye ubwoba ama coalition je ne sais pas trop quoi mais ivyo bintu vyose ko uzura vyumva uko Bonfils yabivuze uko hari undi muntu ndandi bagiye ukuntu yitwa Nkwakuzi yabivuze on se pose tous la même question. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au Congo imyaka 10 iraheze bagwanira iki kubera iki bagwanira hariya mbega ikindi naco kuko bativuga ngo tubamenye ego yashobora kuba ari strategie politique ngira ngo mugabo kameme kugira ngo bahumurize abarundi bitwa ko bariko baragwaniko bategezwa kwivuga tukabamenya est-ce que c'est pas clair bon vraiment pour terminer comme je viens de le dire tout le monde se pose la même question twarumvise abantu benshi muri communauté y'abanyamurenge babivuga umva nibaza ko batariko baribeshera bavuga bati leta Tabara tumaze itwicira abantu none abo bantu abo banyamurenge bo babahura iki ntibo bareka bakigwariza bakigwanira bakaraba ko boshobora urabona ko batwarabonye ama video babotsa nk'inyama bakabafungura twarabonye ngene bahohoterwa hariya mu gihugu iwabo bisa n'ivyo abagwanya leta y'u Burundi bavuga bati tugwanya leta y'u Burundi kubera ibi nibi
ukaza wumva hari abandi bantu baje bicare même personne nabo ariko barahohoterwa quand même c'est absurde. Reka twizere yuko naho atawuri ngaha agira duhe inyishu, twizere ko ubutumwa bubashikira. Jewe vraiment mvuze nk'umu activiste de droit de la personne, nta ngwano n'imwe nshigikiye, sishigikira ko abantu bicwa. Nibaza ko ingwano zishobora kurwanywa, ingwano zirashobora gukorwa autrement, abantu tutarenze kumva abantu bicwa n'abapfa nk'abo bajene bagira bamara imyaka 10 ngo mwishamba, abapfuye bicigwe. Kandi abana menye abo bana baja kurwana, abo barundi baja kurwana peut-être hari naho bagenda n'umutima bavuga bati twe dushaka gutabara Burundi, mugabo ukarondera ingene yo kubatabara Burundi mu misozi y'iminembwe ukabibura. Murakoze cane, reka ngeze ngaho. ni jewe nkurikira. yari jewe ariko Okay. ufite nanje sindi buvuge byinshi kurusha abandi kuko twese turi kwibaza nyine leta bara ikikora hariya, mbese nyine niba ni hagati ya leta y'u Burundi canke leta bara nihe ivuga ukuri. Leta y'u Burundi yo ibyayo biri clair, birazwi, biraboneka, abantu bose barabizi, ariko leta bara wagira ngo c'est un mouvement diabolique kuko ntago wavuga ngo uri wahagurutse kugwanira ubwoko bwanyu hama ukajya kwica ubundi bwoko ubuhora just nothing, kubera nta umunyamurenge nta capfa n'umurundi, na leta y'u Burundi nta nubwo yica n'abanyamurenge, noneho usibye ko nayo itameze neza, ariko niyica n'abanyamurenge. Noneho wibaze leta barayo ivuga ko ishaka gusova le Burundi ikajya kwica abantu, ça n'a pas de sens vraiment. Ahubwo abarundi ni bazahaguruke bayamaganye kuko ntago bifite sense kuvuga ngo wagiye urashaka kuzatabara ubwoko bwawe ariko ukajya kwica ubundi bwoko unabuhora jar ubusa. Bamwe bavuga ngo icyitwazo ngo niba ari uwo Nyamusaraba inde ntumbaze ngo ukorana nawe. So umuntu umwe ntago aza na president wacu muri Kongo, ni president ariko ntago tumushigikiye, urumva nta muntu wamutoye ariko ni president. So urumva uyo muntu uhagararira swat ngo abanyamurenge ngo bari kwicwa kubera we yagiye gukorana na movement tutazi, tutashigikiye, tutakorana, mbese biri très compliqué. Umuntu wese ubishigikira nawe nta kintu nawe agwanira kuko arashaka kwica kuko ntago wavuga ngo ni ce sont des criminels, ni kimwe n'abo wazalendo, ni kimwe n'intera hamwe, ni kimwe n'abandi bose kuko nibo bica to just for fun. Nibo bantu bica bashaka kumena amaraso gusa, bakica umuntu kubera batamushaka, batamukunze, udashaka. Mbese n'ukuntu wahaguruka ugavuga muri quartier sinshaka kubana n'aba bantu bose turi kumwe ngaha, ndashaka kubica, c'est la même chose. Kubyuka mu gitondo ukica abantu just for fun, ukica abantu kubera wumva ko ushaka kwica, kubera wumwicaye. Nibyo bintu twakumva tukuri iyo leta bara, kuko ntago ari movement izasova abarundi, nta kintu na kimwe izakora kuko iri kwica abantu. So uzajya gusova abantu wowe uri umwicanyi. Nicyo kintu gusa nashaka kuvuga, kandi mbwira abarundi bazatwamaganirize iyo movement kuko ofete noneho ikindi nuko nayo yita ngo ni movement y'abatutsi ntumbaze. Aho rero niho bijyana rero, urumva nyine nta kundi. Okay. Chantal. Ya ndabasuhuje mwese, kandi reka duhe pole bene wacu b'abanyamurenge kabisa. Imbere yuko ngira nico mvuga ko banza tukamenya yuko ubuzima bw'umuntu ni sacré. There is no reason why ushobora ngo nisha umuntu kubera yagize gutya na gutya. Twege tuvyumbe n'amatwi tubishigikire, nivyo kugwanya. Hama rero tugaruye kuri sije mwashizeho hagati ya leta na leta y'u Burundi, nindavuga ukuri iki kibazo kiragoye kwishura kubera c'est compliqué. Rero tewe icyo numva novuga no guhamagara nimba hari umuntu yitwa yuko ari we representant wa leta bara twati ntibishoboka ko uza muri space, no ntibishoboka, ariko agira ama communication avuga ati jewe nitwa gutya na gutya, nije ntware leta bara, turi effective, turabana banaba, turi mu kiya gutya na gutya, tubimenye kubera hari abantu bagumwa twege nitwi. By the way, reka tureke kuba abantu binjiji, turi bato, reka tumenye ukuri, hama tube kuri side y'ukuri n'ukuri, kubera ntibishoboka yuko sindukije bamwe batubwira ngo niwe wa leta bara.
araza wenyene kuri space arahakana urumva none twebwe nk'abantu b'abajene vraiment dukurikire nk'ihene no nimba hari nave nasohoke abantu mukora ama space mumutumire hama natwe tuze tumubombarde n'ibi bibazo kandi dufite ibibazo byinshi tutegeza kumubaza aha sinshobora kubaza ikibazo kubera nta muntu n'umwe yitwa ko yaserukiye leta bara na nkwakuzi wenyene yazamutse yavuze ko ntabwo ari kuvugira leta bara rero twege ngaha turi muri reflexion ariko ntitwakora reflexion reka we go side of the truth nukuvuga rero yuko leta bara mvuge ko ari icuka jewe ndashobora kuvuga ko ari icuka ni ikintu cyatanguye ariko uyu munsi gifite intego nimba rero bafite indi ntego nibaze babitubwira ahubwo twebwe tubiyami reka mbabwire abarundi of course bo baravuga ko bagiye hariya kubera bashaka kugira batera uburundi ni rebellion kuko izindi rebellion zihari ariko kubera bagiye bica abantu ejo bazobabwira ko aba genocide indaswede niho bari kuja nibatavyito kandi tuzohagarara tubahite muri aba genocide kubera nitwumva yuko jewe person amasinumva yuko wewe uvuye i Burundi uri Robert nka kujya bavuga M23 utuja muri Congo bo abakongomani bona abakongomani bari mu gihugu cyabo mwege muri abarundi mugiye kugira rebellion muri Congo c'est normal kugira rebellion igihugu ushatse igihugu Congo hariho na za CNDD zose n'ibinandi marebero ya FNL y'abanyarwanda yose agera muri Congo kubera babonye ko ariho tere iri nini maybe bashobora kuja muri ayo mashamba kuba bariyo sico kibazo twokwibaza ngo kubera kiri batera Burundi ngo hari muri Congo iyo ni ntuze tactique yabo y'intambara ariko kubera iki none wewe wagiye muri Congo ugashaka uri kugwanya leta y'u Burundi kandi ni rebellion bafise uko bagiye bafise ko bafise ama revendication zabo it doesn't matter where you aho ugiye rebellion ariko ikibazo ni kubera iki wewe wagiye kwivangana ba mayimayi yumva ko biba ibintu vy'amarungu hama twege dukurikire iyo uyu munsi M23 iri muri Congo kandi n'abakongomani uyu munsi je te jure iyo bo ugenda bica abantu nkuko tuvuga ngo leta baragiye kwivangana ba mayimayi kabica ejo tukumva ngo M23 jenda yishigikira M23 ndumva revendication yayo ejo nkumva ngo yafashe n'abamayimayi n'abapareko kugira ngo bagwanye leta ya Congo bica abantu there we say no deja ntuze yanyu murayisha reputation yanyu murayisha rero tabara jewe si kuvuga ngo kabisa birababaje kugira ngo tugume twumva ngo leta barafashanya n'abamayimayi ngo yafatanye na FDLR yafatanye n'iki wiko yatagitenga abanyamurenge kuba hari umuntu yavuze ngaha ngo leta ngo bisha abanyamurenge kubera ngo bafatanye uriya musikare w'umunyamurenge fine ivyo byarabaye ariko ivyo byoca biguha kuja kwica umukecu honestly none M23 uyu munsi ahiri hariho abantu bari abawazarendo bavuye mu bishe bagize bari muri za wazarendo wa mayimayi bagiye bajoininga songora muri kunyu ni songora ariko bitavuga yuko ahubwo abo bantu bitavuga yuko M23 bari abantu ukafatana nabo kwica abantu c'est pas normal rero twege vraiment abantu mutegura space mwita igihe ata muntu wo muri M23 bambe wo muri leta bara ataje gusigurira abarundi igituma yoba yaragiye arica abanyamurenge abakora genocide igituma uyu munsi bari kubaramushira mu majwi yuko afatana na FDL na mayimayi uyu munsi hariho na za space zateguwe kugira umuntu wa leta barahare ayitwara agaceceka ntaze kugira ngo abisigure hama twishigikira ahubwo jewe novuga yuko duhagarare nukuri let's go on the side of the truth tureke kuraba amaranga mutima tuvuga duti mwege nimba mwaragiye hariya muze kudisigura iguma mugenda kwica abantu hariya kubera iki igihe rero mutabisiguye mukaguma munyegeza mugira iki muri hariya kunda zanyu hama twege tubashigikire no twege tubavugire ngo muri abandi biwacu no tugire tubiyamirize nico novuga turabiyamirije iyi space nimbara ntuzaza kwiyumva kuriya sinduhije nimba ushaka kwita nkuko babivuze waravuze ko space kutari kumwe nawe hama uyu munsi abantu bashaka kwitira ukomeze uze ugume wandike twita abantu barikurikira sample uvuga uti aba bantu ntabwo nzi ni turi kumwe n'abarundi bose dukore cyo kimwe tubiyamirize leta abantu mugiye kwica abanyamurenge ngo mufatire n'amamayi ngo hamamuze bitwere ku izina ry'abarundi no nahandi kuba bari hariya bari 500 km ico si kibazo kubera of course baba bari kuri frontier bakabirukana bagiye muri Congo kugira ariko nibagiye muri Congo kugira ngo bashi bifatana n'abamayi vraiment ça fait la honte murakoze okay murakoze guys rero
jewe n'ukuri mumbabarire ndabona ko wanashima n'abantu bariko baraza ari benshi Rumata yarasavye ngo hama umuzamure ejo. iki Rumata kiganiro ca vyanse wowe vyanse none yumubwira siko ndamubona mugabo naho uvuga kumuduza vraiment umwanya uri kuragera je nabona mengo twogira vraiment kubera ko imaze umwanya munini sinashaka ko imara umwanya munini kubera ko abantu baca banarambirwa gusubirwa mu vya bindi undi vraiment turashobora guha nk'ijambo nk'abantu babiri uretse ko bose n'ubundi mbona bari bavuze hama tugasozera iyi space mugabo icocwe Alexis Nduhije mu kiganiro twakoranye muri duhana ijambo we nyene yarivugiye neza yuko azogaruka akabazwa ibibazo ko turabitunganya yari yaratubwiye ati jewe nimwashaka muzombwire ubu nanje ndahari ni Radio Peace FM igitunganya ukuntu tuzokoresha kugira benshi bashobore kuronka ijambo turacaga igitunganya mbere nibaza yuko atari kera kitabaye iyi weekend iza kizoba yindi mugabo kizoniro guwe neza hanyuma abo muri Red Tabara je narabandikiye kuri Twitter ndabasaba ko boza mu kiganiro barambwira bano gihe ntivyokunda mugabo turakwemereye ko ikindi gizoza jewe nyene narihamagariye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ndabwira yamara mwoza mugasigurira abarundi kuko Red Tabara ivuga ko yabamaze namwe nitwe twamaze turanabafata akro ati ngo ubivuga ubishikirize ntiyanyishuye gushika no ntaranyishura mugabo nzosubira n'ubundi ndabandikire jico ndabemereye Patrick Nahimana avugira Red Tabara nzogerageza uko nshoboye nzobwira aba Renodi bamfashe kumbure hari ibyo afitiye inyishu hama Alexis Nduhije nawe atwara MS ivyo yavyemeye ni twebwe tutaritunganya rero munkundiye twohijambo nk'abantu kandi ndabibasavye duce duhagarika iyi space imategeko mara no asha ninde kivuyitire vuga Jo woreka nkavuga basi sinari bwavuge mwe mugabo ukoze reka je nani jambo bari ba 2 secondes jewe observation yanje ni imwe muranyumva turakumva duga kwijambo Rakoze jewe observation yanje ni imwe mu vyavuzwe observation yanje ni imwe ndashigikira ivyo Pamela yavuze n'ivyo Ndoricima yajeje kuvuga abantu batoza amafaranga kugira ngo mugende ku contribute abantu batanga contribution zija muri Red Tabara muhagarike iyi ibe appel ku bantu bose bariko barahendwa nyimba muri ko mutanga amahera ngo hagende kwicwa abanyamurenge hagende kwicwa aba bana b'igihugu tutazi ico bariko barazira iyi Red Tabara yifatanya na Mayimayi n'abandi bose tuyiyamirize ico ni cambere ca kabiri Red Tabara ivuga ngo iriko iharanira état de droit mu Burundi tukumva ngo yagiye gutera mu mugamba yagiye gutera abanyagihugu mu mugamba mwaravyumvise aha ndiko mvuga kuri y'u Burundi ya Kongo twavyumvise benshi tukumva ngo bagiye mu Gatumba gutera abahagwa n'abanyagihugu eske baje kugwana n'abanyagihugu canke uno munsi bavuga yuko Red Tabara ndugure twamugina bishoboka yuko yoba umukuru wayo ari Alexis Nduhije parce que mu vyo yari yavuze wenyene yari yavuze ati moi et na Red Tabara on se complète abumva igifaransa bisigura ibintu byinshi cyane on se complète no kuvuga ko ibikorwa bakora ndabishigikiye hanyuma turumva twese aho bijana ikindi kintu ni kimwe Alexis Nduhije mu bantu bafashije CNDD-FDD ngo ije kuri burya butegetsi arimwo amatora ya 2010 niwe yatanze couverture y'amatora surtout ya CNDD-FDD ce qui est contre la déontologie le code de la déontologie y'ibijanye n'ubumenyesha makuru hanyuma uno munsi twokumva ngo Alexis Nduhije yihindukije yagikora na CNDD-FDD je nuvumenga ntibigeze ku kagozi ntikigeze gaciye ico ni kimwe ikindi naco uno munsi aka karura abantu bose bariko barakoma twibaza ibibazo dusubira kubera iki batinya kuvuga umukuru wa Red Tabara ngo ni naka kuko ibibatera isoni ni kubera amazi yasesetse adashobora gusubira kuyoga murakoze sinzi ko navuga sinzi abahanze imbere Kivuyitire ufise umunota umwe nawe ndashimiye uwo mupfasoni aranyarukije Kivuyitire umunota umwe binabaye ngombwa ntunawushitse twugare space Kivuyitire ntari hafi ndawusavye ni kuvuga
ndasavye umunota umwe na jewe. mbega muriko muranyumvaho amo Yego uranyumvaho turakumva Jo Philbert turakumva. mwakongera ko n'iminota nka amos 10 uranyumva ndoricimpa uranyumva turakumva Yego je ndakumva Jo Philbert je ndakumva neza hey cyane. okay hari uwundi afise ijambo none canke ndabashimire Oya nari nasavye umunota umwe jewe. kivuyitire namuhaye ego kivuyitire vuga ariko mikro yawe iruga Ariko sinzi ko je mu nyumva Jo Philbert. kivuyitire okay. Uranumva? ego Okay, ico norangiriza ko nuko nobabwira ko abanyamurenge sabanzi b'abarundi. Abarundi n'abavandimwe kuruta abandi bantu cangwe n'abanyarwanda n'abavandimwe kuruta abandi bantu. Sinzi ko nta murundi uzogira inyungu umunyamurenge yarimbuye hariya na Red Tabara. Iciza nuko abarundi b'umutima bafise umutima wa kimuntu boza twese tugahaguruka tukamagana iriya ideologie génocidaire ishaka kuturimbura muri Kongo. Sinibaza ko ari umurundi wo kwishimira ko kuyifatikanya n'umuntu ujya umuntu. Imagine vraiment umuntu akajya umuntu akamwica akumva ko bidahagije kwapfa, akamufata akamutwika akumva ko bidahagije, agafata akagenda kugura imikate akagenda akaza akamujya ngo bajye inyama y'umututsi. Sinibaza ko ari umurundi wo byishimira, ariko jewe cyo nosaba abarundi b'umutima baze badufasha kwamagana ino ideologie génocidaire ishaka kuturimbura muri Kongo no kwamagana abo Red Tabara bakorana n'abari bazalendo na FARDC. Abantu ni ukubera abantu bavuga iyo nani Red Tabara kuva 2015 gushika ikorana n'igisoda ca leta. Red Tabara ikorana n'igisoda ca leta igakorana n'abamayimayi. Leta y'u Burundi ikorana n'abamayimayi igakorana n'igisoda ca leta. Donc nous sommes dans les centres. Abo bantu nibo bababwira ko bazoza kubarukora biragayitse. Concernant attaque ya Red Tabara yashize ko ejo bundi ni pire propagande. Red Tabara vraiment il a mené des attaques contre n'umugambi wa Yakutumba. Donc ni notre rebelle ariko iri pro gouvernement y'u Burundi baragwanye vraiment Red Tabara yahashimwo abamayimayi bane hapfuyemo n'umuyobozi wabo w'abamayimayi na n'umutwe w'ababembe. Ntabwo yagwanye n'igisoda c'u Burundi ni ce sont des mensonges. Il y a des photos wabo bamayimayi barapfuye turazifite dufite ama audio bene wabo bavuga ko Red Tabara bateye. Vraiment Red Tabara yarabateye n'abamayimayi bayakutumba bakoranaga na Red Tabara ariko à cause des intérêts baratandukana. Nicyo nashaka kuvuga ko injuri kitero nta Red Tabara yateye abarundi aho ni kure naho abarundi bari tibahuye. C'est aho eneo Red Tabara iri muri eneo za mayimayi bita Yakutumba n'abantu muri community y'ababembe. Nicyo nashaka gusinyara. Merci. Kandi nshimira abarundi bari kumwe natwe mu kwamagana kano karengane no kwamagana ino genocide yadukorerwa ara mu karere kandi ideologie genocidaire zotsindwa mu karere. Merci. Amosi umunota umwe nawe. murakoze cyane kandi nkaba nkengurutse cyane kino kiganiro kumbure kuraba ndumva muranyumva. Amosi ntari hafi. Atiko aravuga ariko aravuga Amos. Okay. Just ndamwumva vraiment ariko napfuge ntarenze umunota. Murakoze cyane je mbona ikiganiro kumbure naho cyari kigeze kumbure kugira ngo habe guhinyuza ibyo ariko biravugwa kumbure hariho umuntu yari ngaha yari karasigura ibya Red Tabara asa nuko ashima ibikorwa byayo. Hagati aho nuko tubona yuko ahantu bigeze hariho abanyamune abakongomani bariko baravuga bati barishwe na Red Tabara baricwa urubozo batama n'abatamakazi. Ibi rero nk'abarundi bari ngaha muri no space nuko kumbure nkuko na bamwe n'abandi babivuze uri ngaha yumve ko atarukiza Red Tabara ejo mu gitondo muzoyibonera ngo iri kirazanira abarundi nta na kimwe haranira kandi mubirindire muzoduhinyuza. Hama kubona uyu munsi kuva iminsi ishize itari mike canke imyaka tuguma twumva havugwa umuvugizi ni Patrick Nahimana gusa. Nukuvuga perezida wayo arahari nisinduhije kumbure perezida Geoffrey Karangwa avuga ati yarababwiye ko azitaba. Tubirindire kumbure toshaka no kubirindira tukabibura ntashobore no kuza. Ariko turazi neza niwe yaranze nahiri kandi erezema ko naba basanzwe ari abakongomani baravuze bati ibarizwa kwa mayimayi Yakutumba. Sinduhije yabivuze uko nyene kuri Radio Peace FM avuga ati abayikeneye genda muyirabe kwa mayimayi Yakutumba. Rero Red Tabara ivyo iriko irakora muri bikorera abanyamurenge
nivyo CNDD-FDD yakoreye abanyamurenge bari Burundi, nta gitangaza kihari, ahubwo abarundi muze tuyitere ivyatsi igaruke izifatanye na CNDD-FDD. Ntushobora kugenda ngo ugwanye ivyo wanka, ntibikunda. Abanyamurenge bishe Burundi bishe na CNDD-FDD bagera ku 166 barahari. None uyu munsi Rede Tabara kabiri ikora mu nkovu abo bene wacu, nta na kimwe kiragwanira, ahubwo ijya ba diaspora mwebwe muyiterera ngo muri ko mufasha ngo mugwi ngo uri kurondera revolution mu gihugu cy'u Burundi, habe na gato. Ahubwo tuzosanga ahubwo bavuga bati hariho umugwi wakoze genocide ku banyamurenge wita ko ari kiroberi arico Rede Tabara, usange wakwegeye abarundi bose. Rero hakiri kare nimuze tuyiyamirize, kandi uko biri kose mutayiyamirije umujyambwa abumwe agatukisha umuryango. Yabajije kumbure Ndori Cimpa ikibazo, aravuga ati mbega nindarongoye Rede Tabara, yaciye yishura nkuge yishura abica ku masonga ariko ntiyigeze yishura. Bisa nuko woja kuburana muri sentare hakageraho ivyabona biza ugaca uhungukagira. Bivuga rero yari karasigura Rede Tabara ivyo yadurungikanywe canke yari karasigura ikinyoma ntigitekererwa, ahubwo kuri kwama kwatsinze ikinyoma. Rero nibaza yuko twokunamira bano banyamurenge bene wacu bishwe bakicwa, kandi bishwe ataco bazira, bishwe na Rede Tabara, kumbure kugira ngo bihagarare baticwa n'abandi. Nabo turabateye akamo aho bari hose, nabo babagwanye, kandi n'abarundi b'umutima barahari, imfura z'u Burundi zirahari zizogwana zikagwanira igihugu kandi kikabona amahoro, uretse izo ntumwa za CNDD-FDD ziswa Rede Tabara. Murakoze. Twofata ijambo natwe kugira dusezere. Okay, sorry gato, ega umuntu yajeje kuvuga nta kintu kimwe negeze numva. Nindavuze ngo afate ijambo. Ni Jesse Nyamwiza. Wewe urafise ingorane ya network. Ego nivyo. Senyamwe, inukuri ndakwingenza uvuga umunota umwe twugare space uzobukoze. Nibaza ko atawundi tuzobateganya ijambo. Okay. Jesse nteba cyane, naje ndashaka kunganira abo bantu bari bavuze yuko Rede Tabara ibarizwa muri Mayimayi ya Kotumba. Ya Kotumba hariho abantu batamuzi. Ya Kotumba nawe ni umukozi wa CNDD. Niwe CNDD yakoresheje kugira isubire kandi muri Kongo, mu gihe cyagihe bariko barirukana baba CNDD bari muri Kiriba Ondes. CNDD yaciye imufasha Ya Kotumba, byitwa ko agize iyindi rebellion iri kwirafata n'igisagara ca Uvira, hama bivamwo Kabila gusubira kandi kwemerera CNDD kugaruka kandi muri Kongo. So urumva yuko Ya Kotumba amasaso akoresha ava muri CNDD ari nayo acaja muri Rede Tabara. Ntawo kwibesha yuko ukurikije ivyo abantu bavuga ngaha, buri muntu arafise ubwenge arashobora kumenya ko nta gwanko ruhari entre CNDD na Rede Tabara, barakorana n'umugambi umwe. Muri kajya karere turafise ideologie genocidaire. Ivyo Rede Tabara yakoze nuko yabashije kwegeranya abana b'abatutsi bari kwiyumvira kugira rebellion yabo, mugabo bagiye muri Rede Tabara ikabasha kubashikana mu maboko ya CNDD. Abatashitse mu maboko ya CNDD barafise intera hamwe zo bakorana nazo, nabo ba Mayimayi barabiciyeyo, hamaze kwicirwayo abana benshi. Abarundi rero bazi yuko bo bafise abana bagiye muri Rede Tabara ngo bagiye guhabuza igihugu cy'u Burundi, sinzi kuzosubira kubabona, amahirwe ni make cyane. Hama ikindi twovuga nuko ntihagire umuntu asubira kandi kuvuga ngo ariko arashigikira Rede Tabara, kuko ivyo Rede Tabara byose ikora biri mu nyungu ya guverinoma y'u Burundi. Ntitugiye mu madetaye y'intambara cyangwa ibikorwa bama bakoze imisi yose, ariko barakuje umwe akora iki uwundi agakora kiriya. Hariho n'ayandi makuru twumvise yuko uno munsi batanguye kuvuga ko Rede Tabara itakiri mu maboko ya Sinduhije, ahubwo ngo iri mu maboko ya Bob Rugurika. Ivyo byose na makuru ava mu basendede, nuko babona yuko wa mukozi wabo yamaze kumenyekana atagifisa aho yinyegeza, none ubu bariko barabihindukiza babishira kuri Bob Rugurika banamubeshera. Ibi na makuru numvise naje hirya yejo, sindafitiye ubuhamya, mugabo biratanguye kuvugwa yuko CNDD bariko barashaka kumusiga amavuta bamugira umwere. Sinduhije barakoranye igihe kitari gito, ntihagire umuntu azokwibesha, bakoranye na Sinduhije mu Kamenge, ni naco gituma yarafise ububasha bwo kubasanga mu mashamba. Murakoze. Subiramwe, hari ikintu mvuze ntumvise neza, sinzi ni ya connection yanje, ngo Rede Tabara ngo bariko bayikora amaboko ya Sinduhije bayiha Bob Rugurika. Yego, hariho amakuru avuga yuko bariko barashaka kuko babona Sinduhije bitagishoboka,
ubu barashaka kuvyegeka kuri nde, kuri Bob Rugurika, ni nkaho bashaka kumuremeka inkono ishushe. Bobo Rugurika mugabo yaravuze ko afise ikintu citwa rapide seruka Ntaho Ibara. kindi en fait izina rya Red Tabara No- kenshi birashika iyo iyo ushizeho amazina ya rebellion utari capable yo kuyidefanda, umwansi wawe ararikoresha, ashobora kuba akarikoresha nka etiketi y'umuntu uwo ari we wese ashaka kugirira nabi. Nk'ubu n'uwo ari we wese bashobora kumushirako Red Tabara kugira baronke impamvu zo kumurasa canke kumuharabika canke kumufatisha. So na Bob Rugurika nawe ashobora kuba victime wa kimwe muri ivyo vyo gukoresha izina rya Red Tabara, muga hanini amakosa nabo bagiye gushaka ku izina rya Red Tabara batari capable yo kuridefanda. Murakoze. none Bobo bo bimwegeka ko gute, bo bimwegeka ko atabishaka canke ata nibaza ko aho urasubira utohoze neza wumve kose babigira je kurya n'ubwa bagira mbere mu mukezo wa ndavyumvise ndani n'urubanza Oya bararamutsinze ivyo kandi atabura ngo bamubwire uko gupfa nibaza yuko ivyo atari karahuguza umuvandimwe wacu ivyo oya bikora ivyo murasubira mutohoze neza kumva muri space kurikira muzoze mufise nuze jewe ico ndabemereye ndagiye kurondera Patrick Nahimana umuvugizi wa Red Tabara niyankundira nzoheza ndamuzane ngaha anyi mu mubaze nabivuze nzobwira abasanzwe bategura amaspace babifashe kuko nabonye ko hakirimwo some challenges. Hama guys nagira ndabashimire mwakoze kuva saa moya turi kumwe turiko turaganira, jewe natanguje space nabivuze sinatumwe ni radio nkorera, ni jewe ku gatwe kiwanje kubera ko nari maze kubona ivyo Red Tabara yakoze ikandika, hama leta y'u Burundi gaca nayo yandika ibibeshuza. Ubu unye leta y'u Burundi ntigiteba na gatoya, ndamaze kubibona ko iyo Red Tabara isohoye itangazo na gato ubwo nyene baca basohora irindi, niyo batararisohora baca bandika kuri Twitter babeshuza bavuga ko ibintu bariko baravuga atari vyo. Babonye ko ubwa mbere Red Tabara bavuga ko arakagwi k'abasuma, hama bavuga ko arakagwi k'abateroriste baraho bafashe inkoho, mu nyuma urumva ntibemera ko ari umuhari ugwanya leta y'u Burundi. Mugabo unye bavuga ati abo baroberi bagwanya leta y'u Burundi Red Tabara ivyo bavuze barabesha, ahubwo twebwe tuzokwerekana abasoda babo twafashe mpiri tuzoza tubashire ahabona. Turabirindiriye, nababwiye ko narondeye baratuza kugira ngo aze muri kino kiganiro abivuge, ntiyashoboye kutwishura. Ndondeye Patrick Nahimana akambwira ko bari mu kazi kenshi mugabo ikindi gihe azoboneka. Hama nongera ndabwira ko Alexis Nduhije wewe mu kiganiro twakoze ku kazi kuri Peace FM yaremeye ko azobazwa ibibazo, n'ubu unye araturindiriye nitwebwe tutaritunganya neza, n'ivyaba na ngombwa nawe tuzomuzana ngaha anyi canke nitwa turiko turabikora en direct kuri Peace FM dushobora kuzoshira link ngaha anyi mukavyumva mugashobora no kubaza ibibazo. Rero guys ibi je nabikoze mu ntumbero yukugira ngo ugwaruka hano harimwo ugwaruka bari ni benshi, abenshi nafise musi y'imyaka 35 ngaha anyi nivyo nibaza, mugabo murakwiye gukanura mukamenya mukavibuzimu mukaja ibuntu mukamenya ico gukora, mukamenya mbega aho ibihe bigeze no kwitwara gute, mbega nimba ari ukugwanira uburenganzira bwanje ndabugwanira gute, ndabuharanira gute, hama ndajana nande, mbega ndabikorera hehe, kuko uko biri kose impinduka kw'isi twagiye twumva ahantu zagiye ziba hirya no hino, mugabo kera mbega ubuhoho strategy nizihe bigenda bihindagurika, mugabo nanje nkaba mu bantu baremesha amahoro, nkaba mu bantu bipfuza impinduka, mugabo kandi nkanifuza nshira imbere cane cane kuyaga, kuko ukuri gushira mu kuyaga muko muraganira mugenda mutora inyishu mushobora kuganira. Mugabo umuntu ashira imbere cane novuga gukora ivyaha, umuntu ashira imbere kuko guys ndashaka ko mumenya neza yuko ubu unye ibindi bihugu biriko biriyubaka, abandi bageze mu kugura amasatelite yo ku rwego rwo hejuru, abandi ba jeune ko birukanka n'amahera afatika, mugabo twebwe mu Burundi saho biri, haracariho agahaze, haracari ikibazo. Niyo mpamvu mba nazanye ibiganiro nk'ibi inya kugira ngo abajene muhaguruke, rimwe na rimwe n'ivyaba ngombwa muje mu bintu mu maîtrise canke muje mu bintu mushobora kwasuma, muje no mu bintu kandi
muzi ko hari aho biva hari naho biriko biraja, hama twubake bwa Burundi twifuza. Rero ndabashimiye, mwakoze, nshimire Renode yamfashije co-host, nongere nshimire na Rumata naho atakiri ngaha anyi yamfashije, mugana cane cane nshimira Bonfils Niyongere wewe yamfashije kugira ngo iyi space ishoboke, kuko twatangwa ari we tuganira, hari vyinshi ariko aratubwira. Rero mugire ibihe vyiza, Imana ibarinde kandi